Turabaramukije amahoro y'Imana ubwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Reka Imana ibishirize kubagirira neza aho muri hose, Imana ibishirize kubazigama, Imana ibishirize kubazitirira. Turafashe kandi kanya keza ko gushimira Imana ukuntu itugirira neza ku munsi ku munsi, ukuntu ari itwitayeho. Twagomba tube turaganira muri kano kanya keza cane. Ndaza aho uri hose ubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Kugendagenda hano kw'isi ni ubuntu bw'Imana, kugira ico uronka ni ubuntu bw'Imana, kugura impuzu, kuronka amafaranga yo kugura impuzu n'ubuntu bwayo, kuronka ivyo ufungura ni ubuntu bw'Imana. Ndumva ata kindi kintu co gukura ku Mana yakuremye. Aho uri hose wumve amashimwe yawe yaha Imana igenda ikuzigira neza ku munsi ku munsi. Reka tuba dusangire ano majambo y'Imana tubona cete Pawulo yandikiye Abikorinto ba kabiri igice ca 13 dusome uno murongo w'14. Twumvirize n'umurongo umwe gusa uravuga uti: ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri Mpwemu Yera bibane namwe mwese. Umurongo ndawugutuye uvuga uti: ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri Mpwemu Yera bibane namwe mwese. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo burushize kubana namwe aho muri, maze ukugira neza kw'Imana kurushize kugushikira. Abagucira ivyo ngo ubigwemwo, Imana ibishize kugwanirira. Ndizera yuko uriko uradukurikirana aho uri hose ubona yuko kubaho ari ubuntu bwayo. Ico uronka cose ntiwishimire inkomezi zawe, ariko wishimire ubuntu bw'Imana. Ntaco wokora kugira ngo ushike ku kintu ico arico cose, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bidushoboza. Naho woba uri mwirinde, wizere Imana ishoboye vyose. Ni Imana ata kintu na kimwe gishobora kuyinanira. Aho uri hose uyitakambire irakumva. Aho uri hose uyihamagare nayo irakwitaba. Ni Imana yumva, ni Imana yishura. Umwe niwe yavuze ati: ngura Imana yumva, ngura Imana yishura, ngo umwana w'umuntu ananiriwe. Ndazi nawe urazi ko ari Imana yumva, kandi urazi ko ari Imana yishura. Uwundi nawe aririmba aravuga ati: Imana ikwemeye bose barakwemera. Ati: rondera kwemerwa n'Imana gusa, Imana ikwemeye bose barakwemera. Uwundi nawe aracaza aravuga ati: kubaho ni ubuntu bw'Imana, kugendagenda hano kw'isi ni ubuntu bw'Imana, kuronka ikintu ico arico cose ni ubuntu bw'Imana. Uwundi nawe acaraza araririmba aravuga ati: irashoboye iyo Mana, nta kintu na kimwe kinanira, ikura ku cavu ikicarikana n'abakomeye. Nawe ndazi urabona yuko Imana ishoboye vyose. Ni Imana ikwitayeho, ni Imana inyitayeho, ni Imana itugirira neza ku munsi ku munsi. Ishoboye vyose, ni Imana igira neza uko bukeye uko bwije, yama itukorera ivyiza ku munsi ku munsi. Hari uwundi muririmbyi yaciye avuga ati: hari Imana idasuzugurika, hari Imana itwitayeho. Ahamagarira umuntu uwo ari we wese ati: haguruka ushime Imana. Aho uri hose, ivyo urimwo vyose ntibiguce intege bikubuze gushima Imana. Ati: haguruka ushime Imana. Wari umwanya mwiza wo kubana namwe muri kano kanya keza Imana ishoboye kuturonsa ko kuganira namwe. Aho uri hose rero wumve yuko Imana ishoboye vyose, kandi wumve yuko Imana ariyo kwitayeho, kandi ariyo ikugwanirira. Ivyo ugenda ucamwo vyose, gutsindanishirizwa canke kunesha ukwitegeka ku Mana yakuremye. Imana mu kuremera kwishushanyije ko erega waremwe mw'ishusho yayo.
ni nayo mpamvu gukunda kandi yabikubwira neza ku munsi ku munsi, ni nayo mpamvu twese dukunda kandi yabitubwira neza ku munsi ku munsi. Reka icyubahiro cyose kirushiriza kuba icy'Imana igihe tuzigama. Ndumva ataco kubuza guhimbaza Imana, ndumva ataco kubuza kuyishira hejuru, aho uca hose ivyo ugenda ukora byose ukore bishira hejuru, ukore ibijyanye no kugororoka, Imana izobandanya iri kumwe nawe muri byose na hose. Reka icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana ituzigama ku munsi ku munsi, aho muri irushirize kubazigama, aho muri irushirize kubagirira neza, aho muri irushirize kubasindanishiriza. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ikwitayeho, ni Imana inyitayeho. Umuririmbyi wo muri Kandike nawe yaririmbye nawe avuga ati nta wundi mwami ameze nka Yesu, oyaye ntawubaho. Ngo Yesu arazi amarira yawe kandi arazi n'ibikunezereza byose, umutabaze niwe ashoboye byose. Ni Imana ikwitayeho, ni Imana ikugirira neza ku munsi ku munsi, uyihamagare nayo irakwishura kandi irakwereka ibyikinze n'ibyo utari bwamenye. Ni Imana itugirira neza, ni Imana ikuzigama, ni Imana ishobora kugukura mu itiro wari wasinziriye. Reka ihabwe amashimwe n'icyubahiro kuko ishoboye byose. Murakoze, mugire ibihe byiza aho muri. Icyubahiro kirushiriza kuba icy'Imana ituzigama ku munsi ku munsi. Icyubahiro kirushirize kuba icy'Imana yama itugirira neza uko bukeye uko bwije. Reka Imana irushirize kukugira neza, reka Imana irushirize kukwitaho, reka Imana irushirize kubagiza.